Yes bakunzi b'u Rwanda TV1 turi kubabwira ati igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV1. Turi gusuza abadukurikirana batandukanye bari hirya no hino mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Hari abadukurikiranye rwose bari mu ntara y'Iburengerazuba, hari abadukurikiranye bari mu ntara y'Iburasirazuba, bari mu ntara y'Amajyepfo ndetse n'Amajyaruguru n'umujyi wa Kigali. Tuvuga ati mukomeze mugire igitondo cyiza. Ingingo z'ingenzi turi kubagezaho muri iki gitondo, turaza kuva kuri shampiyona y'u Rwanda yakomeje kuri wa kane ndetse ku munsi wa gatanu iraza gukomeza. Turaza kubabwira kandi ku mugabane Afurika CAF Champions League iraza gukomeza ndetse na CAF Confederation Cup, byose biraza gukomeza, turaza kubibabwiraho. Turi kubajya mu mashampiyona atandukanye ku mugabane w'Uburayi, naho uyu munsi shampiyona ziraza gukomeza ndetse n'ejo ku wa gatandatu ibyo nabyo turaza kubibabwira. Inshuti bakunze u Rwanda TV1, nyamara tukubwira ati mudukorere subscribe, ukoreshe ya na comment kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. Uko twabibabwiye rero, ku munsi w'ejo shampiyona y'u Rwanda yarakomezaga. Rwanda National Football League yarakomezaga, aho ikipe ya Bugesera Football Club yahuraga n'ikipe ya El Merreikh. Ikipe ya Bugesera Football Club itsinda El Merreikh igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Gorilla Football Club yahuye na Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport nayo itsinda Gorilla Football Club igitego kimwe ku busa. Uyu munsi naho imikino iraza gukomeza guhera ku isaha caca. Ikipe ya Etincelle iraza kwakira Mukura Victor Rayon Sport. Ikipe ya kusasa kuno ikipe AS Kigali iraza kwakira ikipe ya APR FC, naho akaba ari umukino uraba ari shirano hagati y'ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Akaba ari imikino iraba iryoheye abanyarwanda nk'uko twabivuze. Inshuti bakunze u Rwanda TV1 rero, ikipe ya APR FC akaba ari ikipe ishaka gukomeza guhatana kugira ngo irebe uburyo yazakomeza kwihesha ishema mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hirya hatandukanye ku isi muri Afurika. Aho umwaka washize ikipe ya APR FC yabashe kuva muri UEFA Champions League ibanye n'ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri. Uyu munsi rero nk'uko twabibabwiye, nabwo imikino iraza gukomeza ku mugabane Afurika muri CAF Confederation Cup, CAF Champions League naho iraba bikomeza, aho mu itsinda rya mbere muri CAF Champions League ikipe ya Rivers United na AS Berkane biraza gukina ku saa 12. Mu itsinda rya kabiri muri CAF Champions League, mu itsinda rya B ikipe ya GS Kabylie Young African yo mu gihugu cya Tanzania bagukina ku isaha 12. Nabyo ku isaha 3 ari umukino wa FAR na Al Ahly, umukino ukomeye cyane rwose mu gihugu cya Maroc. Mu itsinda rya gatatu ikipe ya MC Alger ndetse na Mamelodi Sundowns Football Club nabyo biragukina ku isaha 3. Muri CAF Confederation Cup mu itsinda rya mbere ikipe ya Olympiacos Club de Safi irakina na USM Alger. Mu itsinda rya kabiri ikipe ya Azam Football Club na Wydad Casablanca nabyo ku isaha 12 nabyo biraza gukina. Mu itsinda rya kane ikipe ya Zesco United na Al Nassr ku isaha 9 nabyo biraza gukina. Inshuti bakunze u Rwanda TV1 rero, turi kubarashya ati mukurikirana imikino iri gukomeje kuba cyane ku mugabane Afurika rwose muri CAF Champions League ndetse na UEFA Champions League. Kuko twabibabwiye rero, ejo imikino yarakomezaga muri Europa League, aho ikipe ya AS Roma yisengereye ikipe ya Midtjylland ibitego 2-1. Aston Villa nayo yisengereye ibitego 2-1. Young Boys FC Porto nayo itsinda ibitego 3 ku busa ikipe ya Nice. Fenerbahce nayo inganya igitego 1-1 na Fenerbahce. Ikipe ya Feyenoord nayo itsinda ibitego 3-1 na Celtic. Lille nayo iza gutsinda ibitego 4 Dinamo Zagreb, ibitego 4 rwose bikomeye cyane. Ludogorets Razgrad nayo
itsinda ibitego 3-2 Celta Vigo. Ocopos FC nayo inganya igitego kimwe na Blan. Ikipe ya Victoria Zeblen nayo inganya ubusa na Freiburg. Ikipe ya Bologna nayo itsinda ibitego 4-0 FC Salzburg. Ikipe ya Cleveland nayo itsinda igitego 1-0 FCB. Genk nayo itsinda ibitego 2-1 ikipe ya Basel. Go Ahead Agre nayo itsinda ibitego 4-0 na Stuttgart. Maccabi Tel Aviv nayo yaje kunyagira ibitego 6-0 na Lyon. Nottingham Forest nayo itsinda ibitego 3-0 Molamo FF. Panathinaikos nayo itsinda ibitego 2-1 ikipe ya Stuttgart. Rangers inganya igitego 1-1 na CC Braga. Real Betis nayo itsinda ibitego 2-1 Olacha. Inshuti bakunze u Rwanda TV1 rero uyu munsi imikino iraza gukomeza mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi, aho mu gihugu cya Espagne ikipe ya Getafe na Elche iraza gukina, mu gihugu cy'Ubudage ikipe ya Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach iraza gukina na RB Leipzig, mu gihugu cy'Ubutaliyani naho Camon 1907 nayo ikagikina na Sassuolo. Akaba ari imikino iraba iryoshye ijisho. Mu gihugu cy'Ubufaransa Metz na Rennes nabyo biraza gukina saa 3. Akaba ari imikino iraza gukina ku mugabane w'Uburayi, imikino iraba iryoheye ijisho ku bakunzi rwose ba ruhago ku mugabane w'Uburayi ndetse ku mugabane w'isi. Mu gihugu cy'Ubwongereza ho shampiyona umunsi ikaba zakomeza ku ejo wa gatandatu. Ibyo nabyo tukazaza kubibagezaho ku munsi w'ejo uko ibintu bizaba bigiye bimeze. Inshuti bakunzi b'u Rwanda TV1 tukoye ati nyaboneka mudukore subscribe mu koreshe ya mu tange comment ndetse na like kugira ngo u Rwanda TV1 rukomeze kwaguka. U Rwanda TV1 rukomeze kubagezaho amakuru nyayo kandi yizewe. Turabakunda cyane.